Nubwo bitari bimenyerewe ko umugambi wo kugazura imyonga urangurwa n'abe n'igihugu hatagiye mu kuboko kw'abafasha mu iterambere, mu mwonga wa Nkaka uhanamiwe n'imitumba imwe imwe yo muri komine Ngozi na komine Mwumba zose zo mu ntara ya Ngozi hoho vyarashobotse. Mu kiganiro bahaye insambi zimbonesha kure buntu ibasanze ku kivi, abarimira muri uwo mwonga barashima uwo mugambi bariko barirangurira ubwabo bafatikanije n'intwaro n'ibiro bijejwe uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije mu ntara, bakizera ko imbere ari heza bafatiye kuri kahise k'uwo mwonga. Muri uyu mwonga rero wa Nkaka twahuriyemwo twese turabarimyi. Uyu mwonga wacu twahora tuwurimamwo isuka imwe, tukarimamwo umuceri. Duhejeje kurima umuceri ntawe agaruka muri uyu mwonga, nta n'umwahizi yahora aja mu mwonga. Uyu mwonga wasigara utsunzwe n'abanyamwonga nyene nk'ikaba ubamwo mu kuzimu, ariko nta muntu w'umwene gihugu yagaruka muno mwonga. Kubona rero twese duhari muri uyu mwonga nk'ubu tukaba tuhahagaze, n'amashimwe y'Imana n'amashimwe y'inzego twitoreye, kuko ubuze ubukuja imbere ibi byose ntitwari kubikora. Tuvuga tuti Imana yatugarukiye kubona turonka abatuja imbere tugasubira tukabona hameze gutya. Nibaza yuko rero abantu batumvira abanyakugira Imana batugiye imbere. Sinzi izina nobaha ukuntu je yitwa. Abanana bakora ivyo baza gukora ivyo bishakiye, aribo botuma nubundi hasubira kuba kwa kundi. Umwimbo twibaza yuko ushobora kwiyongera kuko erega ntitwahora dusoroma umuceri wamera ku mazi hejuru. Umeze ku mazi rero wakura wonyene ntiwavyara. Mugabe ico gihe twatera kijambere umuceri waravyara gose, abantu rero bagaca ngo basesemwa ngo nuko ngo basoroma ntibaheze. Kandi niho twimbura umuceri mwinshi, nayibo ntitwimbira umuceri mwinshi ugenya rimwe nyene ugashutaha. Nkubu uya umuceri wavuye tuzoshiramwe ibigori, ibiharage, usanga ari neza cyane gose. Bivanye n'ukuntu tubona umwonga wacu twasubire kugira neza tukabona wateye imbere. Guto rero urumva ndabona ni ibintu biriko biragenda neza kabisa. Yanzara uya tugiye kuzoyita. Ubu ndetse n'ikigori ndibaza yuko bimaze kugenda ko oya bazaduhe ikigori nyene tukagitera nyene cya kijambere. Umufundi w'indimo ku mutumba wa Busoro avuga ko mu byo bakoze baciye bihutira gushiraho koperative ihurikiyemwo abarimira muri uwo mwonga kugira ngo amanama yorohe eka n'inkuru zishobora kubashikira vyoroshe. Akavuga ko atamakenga yuko uwo mugambi utegerezwa kurama. Igikorwa ciwacu nabo nyene banavyumva gitegeza kurama. Tuzogikora mugenzi wo nkiri umugoronome na kosiye canke n'ubundi mukozi yazoze mpaka gushika ngende n'abandi bazonge bagikora tigute. Nari navuze yuko hamavu y'ibikorwa hameze uku kugira aba bantu twamane hafi, twovuma turaba ikintu kibegeranya tukabagira nk'akantu kaka koperative, kuburyo tubakeneye tubaronka n'ingoga. Aho ni imiserege nuko bateye imiceri, imiserege izogumikenegwa gusiburwa, ubu kanare bwose uzobakenerwa gusiburwa. Ubu rero kugira batore bari muhiri wabo usanga bigoye, ariko bari mu kintu kibegeranya nko kuwa kane biroroshe kubaha message, biroroshe no kubagirira inama, biroroshe no kubaha amakuru y'ibikenewe. Ku ruhande rw'intwaro ku mutumba wa Busoro bo basaba ko uwo mwonga wa Nkaka woja ku rutonde rw'indi myonga isanzwe ishigikirwa mu kuronswa imbuto hamwe n'amafumbire kugira nabo baje ku murindi w'abandi mu iterambere. Turaciteze cyane kuko no mu nama tamaze imisi tugirisha ababene igihugu tuhereje gukora ko tubanza kugira inama. Turafite n'igitabo ca pere bya turahamagara. Ni kuvuga yuko twarababwiye yuko uko hamye hitwa mu Rudigi iryo zina ryo hinduka. Hitwa mu Rudigi kubera gushaya. Turihinduye tuhite umwonga wa Nkaka. Twarageze naho tuvuga tuti ko leta yamigera handi kavuga ngo mu rugori Nyakijima baje gutora ibigori cyangwa tubaza hagarare ku mwonga waho tubaha ibigori imbuto turimo imbuto imwe. Hari anyiza Nyakijima ya mbere, Nyakijima ya kabiri, za Kazirandwi, ibintu mwene ibyo. N'uyu mwonga ushiye kuri program. Ico kiri mu cyo tuzosaba abatujejwe bajejwe ibintu n'ubworozi muri commune hamwe n'intwaro. Nawe ushiye muri program y'indi myonga kumbure mu minsi iza nko muci
nawe umwonga uzohabwa imbuto y'ibigori kurya bahindi myonga kwazo bahumutse ngira ngo murabibona umwonga nyibije kuri programa y'indi myonga hanyuma umwimbu twiteze yuko umwimbu uzoba mwinshi cyane kuko n'ubushize bababwiye yuko higeze kuba hari ibigori naje kera bakiragira imene nageze kuza ndaharagira harimo ibigori ibiyoti amasoya ibirayi umwongo urabibirayi cyane nivuga ko rero twiteze umwimbu cyane twiteze impinduka gose nibaza yuko umugani wa nyine cyubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye twiteze yuko umunwa uzoronka icurya n'umufuko uzojamwe amafaranga kumwimbu uvuye ngaho mu mwonga nayo urongoye zone Ngozi Rirare yahindutse Buhiga akizera ko uwo mwonga nawo nyene uje gusahiriza mu bijanye no kugwanya inzara n'ubukene nk'uko leta y'u Burundi vyipfuza ku munwa wose ronka ico ufungura umufuko nawo ukabika amafaranga. Nta muntu yonegura iterambere kuko burya iterambere misi yose iranezera kandi kanezeza abarikora n'abaribona. Rero ibi twebwe turabishima cyane kuko turavye ukungene abene igihugu barimira mu mwonga twari tuzi ko bitwa Rudigi ariko murumva yuko kugeza mu iki gihe wamaze kwitwa nkaka. Rero hano tuzi kuva iminsi itari mike hari ahantu habi cyane. Rero ibiriye kuba tuyiko twabona no munsi namwe musha kwinjira neza mugashika mu mwonga dukaronka aho duhagarara hakomeye abene igihugu ibihumbi n'ibihumbagiza bikaronka bihagarara biko hakomeye ntaboreka kubishima. Ani harimira abanyabusoro gusa harimira harakuranira amazona atari make mbe n'amakomeye atari make. Ndabona yuko ikimburo cy'abakibuko kiraba iko kiraba impamo uyu munsi ararima kimbura ngira ngo n'ibindi bitari ibyo bizoza. Tukabibutsa ko imigambi nk'iyo yaranguwe mu makomine atandukanye yo mu ntara ya Ngozi yashigikiwe n'umugambi Prodefi wishirahamwe mpuzamakungu FIDA rijeje iterambere ry'uburimyi n'ubworozi.